Yesu ashimwe. Haleluya. Ariko menga sindi ko ndumva imisore n'inkumi canke nimwafunguye saa sita. Haleluya. Amen. Ndaryohewe cyane kuri uyu mugoroba kubana namwe. Nibihe nkunda cyane kandi nibihe mbanzi neza yuko bitanga umusaruro. Burya kuvugana n'abajene je ndabifata nkaho ni nko gutanga urucanco. Murazi iyo ikiza giteye c'ingwara kanaka hama hakaba abantu bamaze gufatwa n'iyo ngwara, ariko mu nyuma hakaza kuboneka urucanco. Bajya abantu bahawe urucanco ntibavugwa co kimwe n'abajya abantu bamaze kugwara hama bakaza kuvugwa mu nyuma. Iyo umuntu amaze kugwara biragorana kugira ngo ashobore gukira, ariko iyo umuntu yaronse urucanco aba yikingiye ya ngwara izohava iza mu nyuma, nubwo yo mufata ntigira inguvu ntigira ubushobozi nka wa wundi bavuye ariko yamaze kugwara. Muratahuye ibyo nshatse kuvuga? Rero abajene novuga nti iyo turiko turaganiriza abajene ni nko gutanga urucanco, kandi iyo turiko turatanga impanuro umwana w'ubwenge arazifata akazishira ku mutima, kuko tubabwira ibyo tuzi kandi tukababwira bivanye na experience tumaze kugira z'abandi bantu mbere bubatse badusumba imyaka, mugabo tugira ama opportunité yo kuvugana nabo. Rero urugo sikintu cyo gufyinisha na gatoya, sikintu kigarukira kuri plaisir gusa uko abantu bavyibaza, ariko kirarengeye ngaho. Turashobora kwibaza akabazo ati mbega kubera iki abantu bakera basokuru bacu banyokuru bubaka kandi bakubaka rukaguma mbere bakubaka imyaka myinshi. Urashobora kwibaza ikibazo ati none nta bibazo bahura navyo, nigiki cyahindutse kubera ko no munsi ama divorce yabaye menshi, canke umuntu akubwira ndagukunda no munsi mugabo ejo akaguhinduka. Mu bisanzwe abantu bakera iyo umukobwa agiraje kubaka harabaho ikintu cyo kuganira na inasenge. Yarafata igihe akagenda gusezera inasenge, agasezera abamukurira. Rero agiye kubaganiriza baramuha impanuro, baramutekerera, kandi izo mpanuro akazifata akazishira ku mutima. Co kimwe n'umuhungu vyaba biri uko nyene. Ariko uno munsi ngo tugeze muri generation beba yita gute? Abantu ntibagishaka guhanurwa ngo bana akinizinguwa tutazinguwana, ati ndihitiramwo ndagenda uko shatse. Mu bisanzwe iyo ushaka kubaka cyangwa uri kuriyumvira umuntu muzokubakana, ikintu ca mbere ubwirizwa gushira mu mutwe utegerezwa kwanza kumanza gukura ku gatwe kiwawe, kuko nko mu ruhande rw'umugabo Imana iremye Adamu yamuhaye Edeni, imuha kwanza ikibazo cyo kwita amazina ibikoko n'ibintu byose byari biri ngaho. Mu yandi majambo Adamu yari afise igikorwa, yari afise responsabilité, yari afise icari, yari afise izina. Imbere yo kwiyumvira rero ibindi bintu byo kubaka canke iki, manza wiyubake nk'umusore, manza wiyubake, manza ube responsable. Nimba uri kwishure bikore uri responsable, uza ahantu ushaka gushika. Uri umukobwa naho nyene nuko nyene. Eva yazanywe nk'umufasha, uca wibaza ikibazo none umufasha mbega n'ikijuju? Umufasha n'umuntu afise ubwenge, n'umuntu azi ibintu, n'umuntu afise ubumenyi. Rero imbere yo kwiyumvira byo kuja kubaka canke iki, manza wiraba ati mbega ndumufasha akwiriye, ndageze kuja gufasha, mbega n'ivyangora nzobita canke nzobandanya.
abigeme muri ngaha muri ko muranyumva. Kubaka rero si ibintu bigarukira kuri plaisir gusa, mugabo haba harimwo ama responsabilité, haba harimwo igikorwa, haba harimwo kwitanga, haba harimwo guharira kurenzako. Ivyo ndibaza tuzobigaruka ko mu nyuma, mugabo reka tuvugane ku rwego rw'abajene batarubaka, mbega twovyitwaramwo gute muri iki gihe nk'iki tutararushinga. Murakoze cyane, reka ndamusubiza ijambo hama turasubira. Kuko hari ikintu ugwamo ukicuza impamvu wakiguyemo. D'abord uri umujene, menya neza uburi mu kibanza ciza cyo gutegura kazoza kawe. Rero vision ufise ya fitire yawe ni determina umuntu mu bana. Iyo ufise vision ntoya ujana nuwo ubonye wari we wose. Ariko iyo ufise vision niniya ntupfa kujana n'ubonye uwari we wese. Number 1, menya neza yuko Bibiliya ivuga ngo ikivyawe n'umubiri n'umubiri, ikivyawe n'impwemu n'impwemu. Rero twebwe abavutse ubwa kabiri turi biremwa vy'impwemu, kuko twavyawe n'impwemu. Rero gute we uri kiremwa c'impwemu mu kugira ngo utore wo mubakanye ukoresha kritere z'umubiri? Nukuvuga abakobwa benshi baraba ufise inoti, ufise inzu, wanashaka n'umuduga, materiel ziboneka, akavuga ati uyu niwe bikwiye ko twubakana. Ariko muri ubu buzima uzifitire n'Imana. Rero birivuga ngo uronse umugore abaronse ikintu ciza, abaronse ingabire kuhoraho. Bisigura ko ari ingabire kuhoraho. None iyo ngabire nimba ari uhoraho ayitanga, imbere yuko uvyinjiramo, imbere yuko uwo muntu mubana warakonsirise Imana. Uko kenshi tuhora duhura n'abajene benshi, akaza kakubwira ngo je ndafise umuhungu kandi arankunda nanje ndamukunda. Ivyo ntibihagije, kuko uravye abubakanye uno musi bose imbere yuko bubakana nuko bakundanye. Ariko dufise benshi uno musi ingo zabo ziri separe, babana mu nzu ariko baba mu vyumba bitandukanye, bari divorce mu nzu, ariko ubabajije ingene batanguye bose bakubwira yuko bakundanye. Ndashobora kubashingira intahe yanje, cyangwa ndababwire muri rusange. Abahungu baremwe n'ico bita parole. Abarundi barafise amajambo. Umuhungu arashobora kuba atanatana afise ariko agatwara umukobwa wa minisa kubera amajambo. Arashobora kumwemerera neza yuko ejo azoba umuntu akomeye, atabona n'imbere atabona n'inyuma. Hanyuma uko abakobwa baremwe barafise ico bita beauté attrayante. No kuvuga ngo uzuraba umukobwa wese arenganye mwibarabara, buri muhungu wese aragira tendance yo kuraba. Uzurabe umukobwa yambaye nabi canke agaragaje ibihimba vyiwe vy'ibanga, usanga tendance yabo umugabo yabo umusore, usanga bose bafise tendance yo gushaka kuraba. Nukubera abakobwa bafise ico bita beauté attrayante. Nukuvuga rero abahungu barakurugwa n'ubwiza bw'abakobwa, abakobwa nabo barakurugwa n'amajambo y'abahungu. Rero abahungu barafise amajambo, mu majambo 10 yo kubwira wosangamo ayukuri ari 3, kuko
niko baremwe, barafise amajambo. Umuhungu aragushira ku mustari neza akakwemeza ibintu ariko mu mutima wiwe azi yuko bitava mu mutima. Ndibuka je niga secondaire sinari bwakizwe, hari umukobwa nshaka ko dusambana uwo munsi, namubwira yuko navyuka ndamubwira yuko ntasinziriye, saa sita ntariye, n'ubu mu ijoro ntashobora kujya ntamubonye, ariko biravye neza nasinziriye n'indoto ndazironka. Mu gatondo umushusho nakubise, saa sita ubugari bunini nabukubise bien, ariko urumva ingene namubwira nawe nyagatabwa cyo burya ntiyajyanye ntarajya, so ntagiye n'ugupfa arapfa. Ariko no, niko abahungu bateye. Rero abakobwa nabo bakurugwa nayo majambo. So nukuvuga ngo amajambo y'ukuri na majambo y'Imana. Amajambo y'ukuri ku buri mukobwa wese n'ay'Imana, kuko y'abahungu ntuzoburi siri yuko ano majambo ari ukuri. Akijijwe cyangwa adakijijwe niko yaremwe nico bita parole, arafise amajambo. Umukobwa uko ameze kose abafise ico bita beauté attrayante, arakurura. Rero imisore ikururwa n'ubwiza. Buri musore usanga afise icyo akunda ku mukobwa, usanga buri musore wese afise icyo akunda ku mukobwa. Rero kandi usanga bose bafise ibitandukanye. Umwe ashobora gukunda umukobwa w'inzobe, uwundi agakunda uri afise tubiri twompi, uwundi agakunda umukobwa afise amataye, uwundi agakunda ufise agataye française, uko mubivuga uko nyene. So bivana rero n'igikurura umuntu. Ariko Bibiliya ivuga ngo, uravye mu gitabo c'Imigani, Imigani 31, Imigani 31:30 haravuga ngo akazuru gusa karahendana n'ubwiza bwo ku rukoba ntacyo bumaze. Kadabaha akarorero ngaha. Iyo ukunze umuntu wibajije ku ivy'umubiri, umubiri urahinduka. Shobora kuba ukunda umukobwa munini ariko umaze kumwinjiza mu nzu canke mu rugo akonda. Rero nimba warakunze ubunini uzoca umwanka kuko icyo wakunda gitakaye. Shobora gukunda umukobwa yonze kuko ukunda taille française, umwinjije mu nzu agaca vyibuha gose. Muri ico gihe uca umwanka kuko wakunze umubiri. Ariko Bibiliya itubwira neza yuko ubwiza bwo ku rukoba burahendana kandi ntacyo bumaze. Ariko ngo umukobwa yubaha uhoraho ni wakwiye. Turabana b'Imana rero turakeneye abakobwa bubaha Imana bashobora kudufasha kubandanya muri inzira y'agakiza turimo. Uraba hisigeze abakobwa benshi n'abahungu benshi, no kuvuga ngo barubakana so batari baze kugakiza canke kukwizera bafise. Avuga ati bamwe imyaka iranjanye birakwiye yuko nubaka, abandi ujya yubakanye n'umuntu adakijijwe mu nyuma arakizwa. Umviza ndakubwira uko vyagenze kuri ujya siko vyogenda kuri wewe. Ariko consulta Imana, senga, kuko Imana ibizi neza indani h'umuntu uko hameze. Imana ibahezagire. Kwa majina naitwa Joshua. Nina maswali matatu. Swali ya kwanza ninaanza kuuliza, kwa maisha ya wokovu unakuta uko kijana umeokoka,
Unakuta unapaka na wengine dada na yeye ameokoka, afu kwa hao watu wawili unakutana mmoja ndani yao. Hari gishobora gusanga uri umusore ukijijwe, hariho n'umwigeme akijijwe, afu inatokea hama bigashika unakuta mumependana, umoja alishaza mwingine hajaza. Ugasanga mugiye mu rukundo umwe yaravyaye uwundi ataravyara. Sasa hapo nafana jiuliza swali. Rero ngaho nca nibaza ikibazo, kama ni dada wala kijana, nimba ari umusore canke inkumi, unakuta we kijana haujaza, ugasanga wewe musore nturavyara, wala dada ndo aishaza we haujaza, canke umwigeme yaravyaye wewe nta mwana ugira. Nafana jifikiria sasa hapo. Ugaca wiyumvira ati none ngaho pana yale mambo anayafahamu wewe hujayafahamu. Hari ibintu azi wewe utaramenya. Inafaa kuwa sasa kama juu naweza katumia kwa huyu msemo, kwa wanadamu nakuta tunazidiana nguvu. Ugaca usanga turasumbana ubushobozi. Unakutana pako vile vimoja wewe aufahamu. Ugasanga hari ibindi wewe utaramenya. Unakuta ile wakati nafika mnaishi pamoja, ugasanga birashitse murabanye, inakuwa shida kwa mwanaume wala kwa mwanamke, ariko kikaba ikibazo ku muhungu canke ku mukobwa. Hiyo ni swali yangu ya kwanza nilikuwa nauliza. Ico ni kibazo canje ca mbere narimbajije. Afuna hapana ingine swali moja nataka kujiuliza. Ndafise ikindi kibazo kigira kabiri. Kwa hii maisha ya wokovu, muri ubuzima bw'agakiza, kwanza hiyo swali naisema inanitizama hata na mie. Iki kibazo ngomba mbaze nanje ubwanje kirandaba. Unakuta tumeokoka, ugasanga turakijijwe, lakini unakuta vijana wengi waliokoka unakuta wanakuja kuoa waisha kuwa watu wazima, ariko ugasanga imisore igiye kurongora yamaze gukura. Unakuta kijana anakuja kuoa na miaka 40, ugasanga umusore yamaze gusatura mu myaka 40, miaka 35, 35. Sasa hapo nilikuwa nataka mnisaidie. Rero ngaho nashaka muhamfashirize. Juu pako wamoja unasema ngo tuko kwa ahadi tunangoja che Mungu atafanya. Hariho abavuga ati turarindiriye ico Imana gikorere. Unakuta miaka inaenda, ariko ugasanga imyaka iri kwira kujana. Hiyo ni swali ya pili. Ico ni kibazo canje ca kabiri. Na ingine swali ni kwanta kuuliza. Ikindi kibazo nashaka kubaza, pana mambo moja nayasikia kwa watu wanayaongea. Hari amajambo numva ku bantu bavuga. Unakuta nyumbani kwenu mlizaliwa mko vijana wengi, ugasanga iwanyu mwavutse muri abana benshi. Unakuta wewe uko mkubwa kwenye familia, ugasanga ni wewe mukuru mu muryango. Unakutana mdogo yako mdogo sana kwako, ariko mwene wanyu akaba ari mutoya kuri wewe. Unakutana na oa mbele yako, akarongora imbere yawe. Na mara nyingi tunasikia watu wanaongea, kandi kenshi tukumva abantu bavuga ngo kama mtu akioa mbele yako huko mkubwa kako pana vitu wanaenda kutumia kama ni kusema na wewe uowe. Hari ibintu ngo baca bakora kugira ngo nawe urongore. Ndio nilikuwa nataka mnisaidie hapa. Aho hantu nashaka muhamfashirize. Wanaongea wanasema ngo kama hivi mdogo ameoa mbele ya mkubwa, kama kwenye familia zenye ambapo aziokochi, nko mu muryango badakijijwe nk'ubu bavuze ati mutoyi yarongowe cyangwa karongogwe imbere ya mukuru we. Pana dawa zimoja wanapasha kwanza batumikishe kusema wewe uowe. Ngo rero hari umuti babwirizwa guca bakoresha kugira ngo nawe urongore. Juu watu wanasema ngo anakuwa alishakupita, kuko bavuga yuko abamaze kukurengana ashakufunga. Ndio. Ndio nilikuwa nahitaji mnisaidie hapa. Icambere nishuri kibazo nabaye interese gose. Ni kibazo yavuze ngo gute wewe uri umusore ugacutwara umugore yavyaye, hanyuma ugaca usanga yuko uyo yavyaye abagusunza ibintu vyinshi mu vyerekeye ubuzima bw'urugo. Rero muri ico gihe birashobora kuzana ingorane kuko muba murushanya ubumenyi. Ndashobora kwishura ico kintu turavye muri Bibiliya, Abikorinto ba mbere, Abikorinto ba kabiri 5:17 havuga ngo nuko rero iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari caremwe gisha, ivya kera biba bihise vyose biba bicitse bisha. Rero ico novuga niki, uyo mukobwa
cyangwa umugore nimba yaravyaye atarakira umwami Yesu ni cyaremwe gisha. Daboro ntukwiye kumukondana ivy'Imana yamuhariye cyangwa ivyarenganye, ni cyaremwe gisha. Icya kabiri, hariho nk'umuntu ashobora gusambana rimwe agaca twarinda rimwe, bidasigura yuko afise experience muri ivyo. Ariko hakabaho n'abahungu yasambanye kenshi, ariko kuko we ari umuhungu nta na kimwe kigaragaza yuko uyu muntu yasambanye. Ariko umukobwa ugasanga yasambanye rimwe agaca atwara inda, kandi akijijwe ugasanga abantu bariko bamuharira ivomo kuko yavyaye. Ariko tubiravye neza usanga wewe wamurushije no kuba umusambanyi. Ariko icyambere cy'uworaba nuko uyu muntu yaravutse ubwa kabiri. Nimba yavutse ubwa kabiri byose birashoboka. Point ya kabiri rero no sigura canke no kwishura ngaho no kuvuga ngo d'abord iyo umuntu mubakanye no kuvuga ngo muba mucitse ikintu kimwe, muba mubaye umubiri umwe bivanye n'ivyanditswe. So rero muri ico gihe icumwe atazi aracigisha uwundi, icumwe atazi aracigisha uwundi. Ico nico bita urugo. So ikindi naco nukubwiza ukuri wo mubakanye ivyo utazi. Buno buzima twinjiyemo sindabizi, sindabuzi, ndi mushasha. Nakubwira ati narabiciyemo naramenya n'Imana. So mukigishanya. Ni vyiza rero kumenya yuko umuntu mubakanye mubaye ikintu kimwe, ko mubaye ikintu kimwe ntacyo ushobora guhisha uwundi. Uko tugira ingorane kenshi ugasanga ivyo umuntu azi ariko abihisha uwo bubakanye kugira ngo cyangwa uwundi akigira yuko nawe atabizi, akigira yuko atabizi kugira ngo uwundi ntamutwenge. No, ilfo yuko umubwiza ukuri ukamwigisha kugira bimufashe. Nk'akarorero urashobora kuba ufise umugore atazi guteka, wowe uzi guteka, ugaca uvuga ngo umugabo ntajya mu gikoni, atetse nabi ukajya nabi ukaguma widoga kubera ko utomwigisha guteka kugira nawe utangure gufungura neza. Nk'akarorero je ndazi guteka, igihe cyose yibarutse ahora ashima yuko yoginga je natetse, kandi ico gihe ndabikora. Mu gihe mba mfise umwanya muhira abana barabizi, hari igihe mvuga ati uno munsi nije nja mu gikoni, kandi ndibaza ni hajya yo bishingira intara, ndibaza indya ntetse ziba ziryoshe, sivyo? Ndazi guteka. Rero iyo uzi guteka n'abana tubana indya nkunda jewe ndabigisha ingene baziteka kugira ngo nibantekere ibitandukanye n'ivyo nkunda. Rero uwo mwubakanye ubumenyi ufise murabuhanahana kugira mugire urugo rwiza. Sinzi kuri kurantahura ngaho. Rero ivyo onye bivana n'ingene umuntu yiyugaye. Muba mucitse ikintu kimwe. Nimba mucitse ikintu kimwe uramubwira ubuzima bwawe bwose, experience uramwigisha experience uzi. Nivyo sivyo? Nivyo. Yes. Kuko utamubwiye ntimushobora kubana neza, ntashobora kuguserva neza. Uramubwira ubuzima bwawe bwose uko bumeze, sivyo? Yes. Yes. Ikibazo ca kabiri rero wavuze ngo imisore ikijijwe mama ariko avuga yuko yokongera kuri ico ca mbere, araza kongera ko mpejeje, sivyo? Ikibazo ca kabiri avuga ati imisore ikijijwe hari igihe imyaka ijana ugasanga umuntu aje kurongora afise imyaka 40 akakubwira ati harindiriye isezerano. Reka ndababwiza ukuri, kuba umusiribateri w'imyaka myinshi ni vyiza gusumba kuba umugabo afise urugo rubi. Yes. Kubera
urashobora kuba ufise urugo rubi ukicuza impamvu n'imyaka wabaye muri urwo rugo rubi. Yes. Rero ntacyo bitwaye imyaka, ariko aho biziye biba byiza. Reka ndabaha akarorero. Inzahabu kenshi iba mu kuzimu, ariko imyembe iba ku giti kandi hafi. Rero iyo ukurikiranye umwembe n'undi ariko arondera izahabu, uyo rondera izahabu ushobora kumutwenga kuko wewe wamura imyembe vyoroshe, ariko igihe azoshikira ya nzahabu azogira amahera menshi kugusumvya, kuko izahabu n'imyembe ntibingana agaciro. Rero iyo urondeye ikintu c'agaciro ku Mana, bigusaba gufata umwanya w'ubusabane n'Imana, ukumva ico Imana iri kigukominika kuwo mubana. Siziko ndiko ndishura ibibazo neza. Rero ntibitwaye imyaka bimaze, ariko iciza nuko wogira urugo rwiza. Birivuga ngo uronse umugore abaronse ikintu ciza, abaronse ingabire kuhoraho. Rero ico novuga nuko mariage zose Imana irazibona kandi Imana irabicabona, ariko zose si ubugombe bwayo. Yes. Abakobwa buzuye i Bujumbura, ninde ubona yuko agukwiye ko mwobana? Kuko Imana niyizi buri umwe wese muri abo bakobwa buzuye i Bujumbura. Imisore yuzuye muri iki gisagara, nuwahe womenya? Ndafise abagenzi baja mu rushengero, cyo gihe nitwari bwakizwe, baja mu rushengero bavuga ngo rujya rushengero rufise ubudemu, reka tugende kurondera ubudemu. Kuvuga ntibagiye mu rushengero kugira bumve ijambo ry'Imana, bagiye mu rushengero kugira barondere ubudemu. Rero ucihura n'uyo musore kuko wamubonye ariko asenga, wanashaka akimita indimi ingene bazivuga, ukavuga daera aravuga no mu ndimi, ugacumwemera, ariko we afise bite yo kurondera umudemu, arondera bite yo gusambana. Mvuga iki kintu rero, nababwiye nkitangura yuko abakobwa bafise beauté attrayante, abahungu nabo bafise amajambo. Rero iyo umuhungu uguma umuha ugutwi, ni nk'imbabura ifise ikara rimwe ririmo umuriro, ryuzuye amakara adafise umuriro. Uko uguma umuha ugutwi ni nk'uko umuyaga uri kuraca kuri rya kara, uko umuyaga uguma uhuha pore pore, usanga ya makara yose yafashwe, kandi yafashwe ntiwoyakorako. Uko rero niko abakobwa benshi batakara, aguma yumviriza ya majambo pore 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 gushikaho yaka mu rugezo rwaho nubwo muhanura adashobora kwemera, mu rugezo rwaho nubwo Imana iyo murongo rikamwereka yuko hari karaja atari heza adashobora kumvira kuko umuriro wa mwakanye. Rero imbere yuko winjira muri relation iyo ariyo yose, fata umwanya wo gukonsulta Imana. Amen. Kuko Imana yonyene uravye muri Zaburi 30, mwumvirize rino kino canditswe please, mugishire ku muzirikanye. 38 havuga ngo nzokwigisha nkwereke inzira ucamo, nzokugira inama, ijisho ryanje rizokugumako. Umviriza iki Imana ivuze, nzokwigisha nkugira inama, ijisho ryanje rizokuguma. Imana iremeye kukwigisha, Imana iremeye kukugira inama. None kubera ko udashaka inama y'Imana, kubera ko udashaka kwigishwa n'Imana, imbere yuko winjira muri relation ariyo yose, fata umwanya wumva Imana, fata umwanya wo kwerekwa inzira ibereye n'Imana. Imana ikwereka umongo uhuma n'udahuma. Sinzi ko ngaho ndiko nishura neza.
Kuna ongea vizuri. Ichica imisore myinshi barakurugwa n'abakobwa benshi ariko ntibafata umwanya wo gusenga, kuko mu mashengero harashobora kwinjira abasataniste, mu mashengero harashobora kwinjira abadakijijwe, mu mashengero harashobora nk'umukobwa yarushe arashobora kuza mu rushengero avuga ati petetre hariya ko bakijijwe ndashobora kuronkaho umusore. Abahungu ashaka umukobwa tujya ashobora kuza mu rushengero. None womenya gute ugukwiye umukobwa mwiza? Umuntu amuhabwa n'uhoraho, niko Bibiliya ivuga. Rero ntibitwaye imyaka umaze, ariko iciza nuko umukobwa utwaye ari inyishu y'Imana. Haleluya, Amen. Icyanyuma rero wabajije ngo iyo mwene wanyu aguciye ko Yes. mu miryango baravuga cyangwa abadakijijwe baraterekera, umviriza nkubwire, turi vyaremwe bisha, nutugenzwa cyangwa nitugengwa n'amategeko y'isi. Yes. Turongogwa na mpemu yera. Yes. Rero iyo uri muri Kristo Yesu buri cyaremwe gisha, imigenzo nta bubasha bikigufiseko. Mwene wanyu ashaka tangure cyangwa ahereze, uri muri Yesu. So ivyo onye nta mukoshi nta kurengwa cyangwa nta biki bigukurikirana, kuko buri muri Kristo Yesu. Amen. Rero ntukora mariage kubwa competition. Mutoyi wanje ashaka andengane canke abana bavutse inyuma yanje bashaka bandengane. No, nuri muri competition n'umuntu uri gukora bivanye n'uburongozi bwa mpemu yera. Nutu umurongozi kuko ubona umubanyi yavutse inyuma yawe agize mariage ati abapeti twavukanye canke bavutse inyuma yanje bariko bagira ama mariage bariko baranca ko reka ngira ibishoboka vyose. Imbwa yarihuse ivyara ibihumye. Fata umwanya, senga Imana. Imana ni inyizigirwa. Dawudi yavuze ngo uhereye nkiri muto none he ndashaje, ariko sinigeze mbona umugororotsi ahebwa cyangwa uruvyaro rwe rusegerereza umutima. Rero uko kwihuta niho usanga benshi bagwa mu manga. Nuri muri competition, futa competition n'umuntu numwe, ariko ha umwanya mpemu yera, senga Imana ikurongorere muri ubu bugeni uriko winjiramo. Imana ishimwe cyane. Amen. Kuri iki kibazo ca mbere yabajije, mbega iyo bishitse ugakundana n'umuntu amaze kuvyara, donc amaze kugusumba experience, reka tuje mu gitabo c'umusiguzi 12:1 haravuga ngo wame wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, igihe kitarashika aho uzovuga uti nta kikinezereza. Aha ni mu gihe umuntu yihuse kurongora canke kurongorwa atarinze gusenga ngo abaze Imana neza, birashika aho umuntu yicuza. Kandi ugiye kubaza abantu benshi bubatse iyi periode, benshi barayicamwo akicuza ati mbega nari hehe, kubera ko uyu muntu namuhisemwo, ni giki cyariko kiransunika. Rero nshatse kugaruka kuri iki yari yabajije ati mbega iyo bishitse ugakundana n'umuntu amaze kuba afise umwana canke afise experience kugusumba, nico ciza cyo kuba mu Mana. Nimba waramaze kumenya gakiza utaravyara, utaragira experience y'ikintu ca sexualité, vyirinde. Muriko muranyumva? Vyirinde, kubera yuko ikintu cyose kirafise consequence. Nubwo izo ngaruka zitoba kuri wewe, zizoba ku muryango wawe. Zitabaye ku muryango wawe, zizoba kuri abo bana nyene mugomba murere. Kuko tutabeshanye biragoye cyane kurera umwana atari uwi wawe.
biragoye cyane kumuha urukundo, nubwo urumuha agumana ka kantu k'amakenga. Urumva bica bigusaba inguvu nyinshi kugira ngo wuzuze ya makenga yiwe agize iki agufitiye. Rero mu gihe bishitse bigashika yuko Imana iguha umuntu afise umwana, wiga kwemera uwo muntu, ukemera n'uwo mwana, ukemanga, hama Imana ikabigufasha nimba koko Imana ibiri muri ivyo bintu. Aho onya turahumvikana. Hama ikindi naco ni ikintu cyo kwigishanya. Iyo bishitse ugasanga hari ibintu utazi, ego mumaze gushika mu rugo murigishanya n'ivyo, ariko imbere yo kurujamwo twe turiko turavugana na mwebwe mutaraja mu rugo, mbega ngiye gukora iki, ibyo ntaramenya. Surtout ari ibintu bishoboka kwiga ukiri wanyu, kubera iki utovyiga ukiri wanyu ukagenda guterana amasiresi umaze gushika mu rugo. Nk'umukobwa vraiment wo kubahuka kuva iwanyu ukagenda utazi no guteka ipirawu ngo ishe neza, n'umuceri kuwukaranga ari ikibazo. Jewe umpamagara noca ndagukubita. I'm telling you, how ushobora kuva muhira ati ndaje kubaka, erega si kujya kwambara urushungi, sijya celebration, bijya biherera hajya muri sale. Hama reka ndababwira ikindi kintu, umuhungu nubwo yoba gukunda gute akakubwira ati nzomanura ukwezi ndakuzane ndakumurikire mukunzi wanje, ayo majambo arayakubwira, mugabo reka ndakubwire mugeze mu rugo agasonza, nawe ugacuvyuka ukaja muri douche za makeup, ukaguma wisokoza. Iyo makeup ayibona nk'ivyondo. I'm telling you, ntasubira kubona ubwiza bwawe. Ugatangura kumubwira ngo sheri, ngo urumva ngo kwa mama Soro ngo mubwiza ngo barateka ngo pirawu nziza. Kubera iki wumvise ko ari pirawu nziza? Kubera iki wowe utokwiga kuyiteka? Why? Igihe kimwe twarajanye n'umukunzi wanje ahantu muri restaurant, hari igihe bishika nyene tukaba mu bihe vya romance, ucuvyumva. Mwihangana batarabishikamwe muzobishikamwo. Ico gihe anjana muri restaurant iraho nziza cyane vraiment. Hama je ndakunda salade, turakomanda salade, banzanira kasiyete kanganuku. Mugabo nkozemwo numva iraryoshe gusumba uko ndavyibaza. Ikintu twakoze, wewe yariko arafungura, je nafungura ndaba ibigize iyo salade. Nkamenya ati ngaha bashizemo jambo, bashizemo fromage, hama bace bashiramwo amagi ari hape, baca bashiramwo amaleti, bashiramwo iki. Dutashe muhira haciye nk'indwi zibiri twakiriye abashitsi, naciye ngira surprise ndamukorera ya salade nyene, ariko ni mu nkome ya mashi vraiment. Amen, amen, amen. Urumva bica bimutera kugira iki, araba fier. Nimba uri kuritegura kuja kuba kuri umukobwa, itegure kuba mama. Abana bazokenera gufungura neza. Nubwo ufise umukozi ntushobora kumuzeza ibintu byose, ilifo kumwereka abana banje nkeneye ko bafungura uturaya turimwo carotte, turimwo akayiko kamwe k'amavuta, ukabimenya uri muhira. Ukamenya guhindurira umwana amakushu, ukamwoza neza mu matwi. Hariho abakobwa no kwisiriti no bidakunda. Why? Umuhungu agukunde aze kugufyeta ngaha atangure kumva ibintu vraiment musituwayibishe, iga kubikora uri muhira. Mwari kuba mwankomeye amashi ziko ndababwira amabanga. Murakoze cyane, byari ivyo on. So aho nyene tukiri ngaho mpanure abajene, haragira ahantu bavuga yuko hari ibintu batazi, bagaca bashaka kurondera recherche, baja kuraba les vidéos pornographiques. Bijya birica gose. D'abord bajya ba acteur n'aba actrice bama vidéo pornographique, d'abord baba bariko barondera amahera n'akazi. Icya kabiri n'aba professionnel muri ubwo buzi. Icya gatatu ni bite yazijya filme, ni bite demoniaque. Nukuvuga ngo rero mu gihe ushaka kwizwa
n'isi y'umwiza ugaca ushaka kuzana ivyo wakuye mu isi y'umwiza ubipratike mu rugo ufise inspiration y'umwiza, habaho ikibazo. D'abord uraba amashusho y'abantu benshi batandukanye babikora mu buryo buri professionnel kandi uburyo bw'umwiza, ugaca ushaka madami wawe akijijwe yarezwe runtu afise indero yisonera, ugashaka abikore nk'abantu bari mu mwiza bari professionnel mu gikorwa cy'umwiza, ugaca ushaka abikore gutyo. Muri ico gihe kuko wigishijwe n'umwiza ucurondera umwiza mu mugore wawe, iyo utabibonye rero uca utangura kumva yuko inyota iri kiguherana kuriwe. Ariko ku mwana aciye ubwenge ntarondera imfashanyo mu mwiza kuko umuco n'umwiza ntaho bihuriye. Abakobwa rondera abarongozi b'abamama, rondera abamama pasiteri, mwicarane mubabaze ibibazo babigishe. Imisore rondera abakozi b'Imana muzi mwemera, mwicare mubabaze ibibazo babigishe. Inspiration mwikure mu muco, inspiration nimwikure mu mwiza. Bugira zigihe cyose uri kuraraba les vidéos pornographiques, ubu uri kuratraka, uri kurakwega, uri kurakurura amadaimoni mu buzima bwawe bwo kurangura amabanga y'abubatsi. Uri kukwega ry'amademoni kuko igihe cyose uri kumwe n'umudamu wawe uzokwa mufisa amashusho uko buri muhungu wese ifoto yose y'ubwambure abonye iricara mu vyumviro vyiwe. Rero usanga ni bamandi ari kumwe n'umudamu ariko mind ziwe ziri kuri ya mafoto, ziri kuri za video yabonye. Rero agashaka yuko umugore wiwe abikora nka vya bindi yabonye hariya, agacaba insatisfait ku mugore wiwe. Cyo gituma benshi arenga ibigo, cyo gituma benshi usanga imbere yuko ahura n'uwo bubakanye abanza kwanza kuja ahantu muri dushe canke akaraba zijya video kugira aze abikore nkuko yabonye, kuko koca wiwe n'isi y'umwiza. Reka mpwemu yera agufashe, rondera abantu bakijijwe uzi neza yuko bafise mpwemu yera bakwigisha kugira inspiration yawe ibiva ku Mana. Murakoze. Shalom. Shalom. Ku mazina nitwa Pamela, hama mfise ibibazo bishika kuri bitatu. Ikibazo ca mbere kiravuga ngo mu gihe ufise umumeke musohokana kandi ukaba warasenze Imana ikakwereka ko ari we, hama washika nko muri eglise bakaca bakwereka uwundi mumeke atandukanye na wa wundi, wocu vyifatamwo gute? Hama ikibazo ca kabiri kiravuga ngo urashobora gusanga hariho umukobwa nkuko mwabitubwiye muri Zaburi 38 ngo nzokwereka ngo nzokwigisha nkwereke inzira ucamo, ngo nzokugirira inama ijisho ryanje rizokugumako. Muri ico gihe ukaca uvuga ngo ukacukurikiza uno mu ukavuga ati je ndarindiriye numve ico Imana izombwira. Aho uri umukobwa urageze mu myaka 25, 30, 35, 40, abahungu bose ukaguma babenga baza kukurondera ngo urindiriye ico Imana ikubwira. Wamara gushika muri ya myaka 40, 42 ugatangura kumera nk'uzuridogera Imana. Muri ico gihe ikosa ni ry'umukobwa yaje arabenga cyane canke ikosa ni ry'Imana itamweretse yanzira? Hama ica gatatu kivuga ngo urashobora kuba uri umukobwa canke uri umukobwa ukaba ufise nyene umumeke musohokana, hama washika muri eglise canke wagenda kuvyiganira umuvyeyi wawe wimwe, aho urigeze mu myaka yo kubaka, dufate par exemple nka 28, 29, 30 gushikaho,
agaca akubwira ngo nguwo siwe ngo ni muhebane ngurindire uwo wazoza no ngaho nyene woca uvyifatamwo gute murakoze ikibazo ca mbere ndagifatanya n'icya kabiri abajije ngo yakoresheje iterme y'abajene nyene ubu ushobora kuba ufise umumeke musohokana warasenze ukumva yuko mpamwe yarakwemeza yuko ari we ariko ugeze mu rushengero bagakuvugishwa ko yuko uwo onye atari we. Icya kabiri cyo cya nyuma naco abajije ati uko nyene urashobora kuba umufise uwo musohokana hanyuma ugiye kumupresenta umuvyeyi wawe w'impemu akakubwira ngo uyo siwe rindira uwiwawe azoza nawe w'imyaka iriki kujana ugasanga ejo uraregrese imyaka yarakujanye sivyo. Reka ndavyishure gutya. Icya mbere umukozi w'Imana ntabwirizwa kwinjira mu vy'urugo rwawe ariko abwirizwa wewe icakora araguhanura nk'umuvyeyi akaguhanurisha amajambo y'Imana. Icya kabiri umukozi w'Imana ntakwegizija ngo uyu nuwi wawe n'uyu nyene ubwirizwa gutwara kubera ko nimwabana n'uyu muntu ahanyuma ugaca usanga winjiye mu bibazo uzobaho ubuzima widogera umukozi w'Imana avuga ati buno buzima niwe yabunshizemo iyo ataba we sinari kubwinjiramo. Ca gatatu nuko Imana ivuze ntivuga bishasha izishiraho confirmation ico yakubwiye wewe. To turi prophetic nimba turi prophetic turazi ingene Imana ivuga biroroshe cyane ingene Imana ivuga. Imana ivuga muri ubu buryo butatu. Buryo bwa mbere Imana iza ikuraho amakenga kuco yakubwiye wewe. Icya kabiri izishiraho ikidodo kuco yakubwiye wewe. Icya gatatu iziguteguza. Iguteguje naho ikubwira umunsi n'isaha n'umwaka ico kintu kizobera. Rero umuvugishwa nabwirizwa kuza hanze y'ikintu Imana yagukominitse. Rero iyo umuvugishwa akubwiye ngo uyu ni wowe wawe udafise ikintu na kimwe wamubwiwe ko canke ico Imana akubwiye ko ico kintu ntucakira urasenga kuko Imana urugo iguha wewe no muzokubakana ni ngombwa mwebwe mube mufise icemezo 100% kuko nimwe mugiye kubana. Nyishura ku kibazo ca nyuma umuntu uragenda ukamupresenta umuvyeyi wawe akakubwira ngo siwe. Daboro yakubwiye siwe yitwa jiki. Ifo kuraba ikiganiro mwagize. Ifo yuko akubwira siwe afise impamvu yitwa jiki kukubwira siwe. Simagarara cyane ngaho. Nimba yakubwiye siwe arafise ivyemezo bifatika kugira ngo akubwire siwe. Narumvise intaye umukozi w'Imana yabaye escroqué n'umukobwa. Yaramuhaye ibintu bakorane urudandazwa acaramu escroquer amuzanira polisi avuga yuko umukozi w'Imana yashatse kumwiba. Haheze amezi abiri wa muhungu aza gupresenta umukobwa pasteri wiwe. Pasteri asanga ni wa mukobwa yamugirira escroquerie. Bisigura neza nimba pasteri ari umuvyeyi koko abanza kwaza kukubwira ivyazi kuri uwo mukobwa. Il ne faut pas yuko ubomora ibintu udafise icemeza kiri palpable. Uko igikorwa cyacu nukubasengera hanyuma tukabafasha tubafashiriza mu ijambo ry'Imana pana hanze y'ijambo ry'Imana. Kindi no kubwira les jeunes vont très vite mais les vieillards ont des expériences. Ingorane abajene benshi bakora
aza kukubwira umuhanure we yarafashe, abandi bakaja imbere y'Imana bashaka inyishu ku Mana barafashe. Ntihajye usenga Imana ati wishure cyangwa ureke je narafashe. Sinzi impamvu usenga, nimba warafashe fata, ntuje gusiguza Imana kuko wahisemo. Wayo uja kukubaza umukozi w'Imana gufashe nawe wahisemo. Uje jewe kundaba mfata ibi bintu bibiri, uje kugira ndaguhanure muri relation ugomba kwinjiramo, canke uje kunyenforma. Ari information nakira iyo information wampaye kuko bingaragariza yuko wahisemo 100%. Ndaguhanura suivant nivyo uje kumbaza, nivyo uje kumbwira. Ariko nimba utaravyinjiramo ukaza kumpanuza, ndaguhanura bivanye n'icyo ugomba kwinjiramo. Rero umukozi Imana ntabwirizwa kwinjira muri relation, ariko nawe nk'umuvyeyi arahanura bivanye n'ivyo afise bifadika bijanye n'ijambo ry'Imana. Nzi ko ntaho ikibazo wabajije niki? Wabajije ngo mu gihe urindira icyo Imana izokubwira, hanyuma imyaka ikakujana ugacushika cya gihe bamwe bita menopause, ushobora kuja ku mugabo udashobora no kuvyara, ariko ngomba ndakubwira icyo rero nicyo ngomba ndakubwire mpagarareko. Ikosa rero ucuvuga ati rimwe na rimwe ucutangura kwidogera Imana itaguhaye gushika ushike ngaho. Umviriza nkubwire, Bibiliya ivuga ngo vyose bishobokera abizera, kandi Imana ntihemuka. Abizigiye Uhoraho ni ngombwa babone ugukora kwayo, kuko ntawasavye Uhoraho ataha imvumure. Ni vya bindi navuze, vomye tard hako winjira mu rugo rubi ukicuza. Nararavye akavideo kasirikiye kuri Facebook ya umugabo yakase igikonje cy'umugore, abandi basigaye badafise amenyo. Nk'uyu mubwiye ati rindira, yari kurindira imyaka n'imyaka ariko aronga urugo rwiza. Ico no kubwira, nimba wizeye Imana, Imana nihemuka, kandi Imana irishura amasengesho. Kuko ndavye muri Bibiliya nta bantu Imana yasezeraniye itashikije isezerano. Rero uvuze ati none Imana urashobora kuyidogera kuko izoba yaguhemukiye, daboro futa kuko Imana ntihemuka. Icya kabiri, nimba wararindiriye Uhoraho wizeye, ni ngombwa uyibona ikora mu izina rya Yesu. Rero ayo majambo ari kuravuga na majambo yo kudekuraje abantu bakuru kwizera ku Mana. Kuvuga ati imyaka izokujana, uzosazira iwanyu, uje muri menopause, ubure n'uwo muzokubakana. Imana nihemuka. Sara yararindiriye, Imana ikora igitangaza mu myaka 90. Ivyo rero nibiraba imyaka, urashobora kuba ufise 45 ikamuguha ukavyara no mu myaka 60, kuko washize ukwizera ku Mana. Kuko ukwizera gukora ibitandukanye n'ivy'abantu baziga. So nimba ukwizera kwawe kuri mu Mana, nta kinanira Imana. Hanyuma Imana irakuzi gusumvya uko wiyizi, kandi Imana ntishobora kuguhemukira. Rero ntuje kujana nago wite mu manga, kuko uriko wirukana n'imyaka. Shobora kwirukana n'imyaka ugasanga utaye imyaka yawe yose. Ingozi ndazi umukobwa yarakijijwe neza, aririmba muri korale, umwana akijijwe neza, haca hiberaho umutipe adakijijwe, yaguma mubona ati sha ujya jewe ndamuronse n'ukuri noba ndonse umugore nyawe.
acagira fente kwa kijijwe akitanga gose bavuze kwitanga acatanga double. Pasteur afise ikibazo yacagenda pasteur akamuha umva yamuha igiturire pasteur navuga ati sha nta mwana mfise nk'uyu. Umunsi umwe acabwira pasteur sha jya mukobwa naramukunze numva yuko twobana pastor we afise mission. Pasteur acahamagara umukobwa ati je nabonye umusore yitanga kandi umusore akijijwe nujya genda kurujya nyene jewe nka pasteur wawe. Wamukobwa yumvise pasteur aravyemera aragenda barabana mariage nziza gose PBP barabana. Inyuma y'indwi zitatu umugabo wambwira ati genda unzanire ikiyeri. Haramubwira ati ikiyeri ugomba ukizimana nde? Ati ngomba ndakinya. Haramubwira none wewe ntiwari ukijijwe? Ati jijya myaka yose nari hajya naguma nsekeza sinari bwakireke. Ati none ibi uzaniye nibiki? Aramubwira ati je ninjiye mu rujya rushengero ndiko ndakwironderera. Umukobwa abadesi acabana n'umupagani mu rugo ubuzima bwiwe bw'agakiza burononekara. Ategeka ujya mukobwa kuzaranywa nawe ibintu biba bibi. Umukobwa ubu arasekeza inzoga. Rero rindira Imana wihanganye. Imana ni inyizigigwa. Imana wigize inyizigigwa nayo irakubera umwizigigwa. Kandi Imana inaniwe no kubona yuko uri kurasaza, inaniwe no kubona yuko uri kuraja muri menopause kugira ibikore neza. Imana ibintu ibikora neza kandi bipanga neza. Amen. Nujane nabo muri abo onye baza kukuresha nimba arimo umutima ntuzokwemerera ko agenda. Rero impamvu bagiye nuko batari bo. Hajewe uri kwisengesho ry'Imana uramumva neza na muhemu yera remeza. Haleluya. Amen. So ntufate uyu ejo ugafata uyu hari nk'imisore igeze ku bakobwa nka 10 barenga ko yafata uyu agapima ugasanga uri kuraruha. Fata umwanya monami senga witonde. Ivyiza ni vyinshi wocanganyikirwa cyane. Jone ni nyinshi ntiwomenye yawe. Barebare abakosto ni benshi ubu unye abantu basigaye baterura ivyuma ntumenye ati ndafata uwaho utacanganyikiwa. I'm telling you. Ikibazo cha gatatu wavyishuye vyose nanyishuye vyose nishuye neza. Pamela Sengimana turizeye Imana ngo vyose bishobokera abizera. Atakwizera nishobora guhimbara Imana. Kandi Yesu yavuze ngo mbega hari umwana yosaba umuvyeyi wiwe umutima akamuha ibuye? Yomusaba ifi akamuha inzoka? Yesu acarabaza none ko mwe muri babi mugaha abana banyu ingabire nziza, mbega Imana nizorushiriza kukugirira gutyo abayikunda? Rero nimba umuvyeyi asanzwe aha ivyiza umwana wiwe, Imana nizorushiriza kuguha ivyiza we wikunda. Rero ivyiza biri ku Mana. Egera Imana, senga Imana, izoguha ivyo vyiza. Nimba umuvyeyi agaburira umwana kugira agere mu bigero, n'Imana ihari kugira iguha ivyiza. Amen. Jewe ikintu nashaka gusaba sinzi ko cyoshoboka. Mwebwe turashobora kwemeza 100% yuko mwe muyera yagendanye namwe mu gihe cyo gutora umufasha. Tubigaragarira no mu bikorwa musanze mufashanya by'umurimo. Mbega mwoshobora kudushingira intahe kubera kuvugana na mwe muyera ni ikintu kigoye. Mbega mwebwe ukuntu mwa mwarabimenye ko by'ukuri ari we? Numva umengo ngo dushingira intahe gatoyi kumbure byodufasha natwe. Nshobora kukubwira yuko
nabaye umuhanga gose kugira ndamushikire uno mu mama ngaha ubwiza sishobora kuko ubwanje narafasha abagera kuri 5 uwa mbere we namufashe ndamuravye arakwije ivyo narondera byose yari mwiza gose atambutse wamengo ni cana c'indogobo yashobora kuva ngakugera shikaje ku muryango yahamara n'iminota 10 umuravye wowe nyene ningene umengo aratekereje ukuntu wacu umengo arakubwiye Yesu ashimwe atanabivuze ariko igitangaje kuko je naravuze mana warampamagaye ni Imana ambwiye ati uwo muzofashanya igikorwa canje ndavuga mana niwe wambwiye kuzompa uwo tuzofashanya igikorwa ndashaka undongora unyereke wari uwo nzohora nkumva umutima wanje uramushimye jewe ebana ntuzonzibira ariko Imana aramfashijaho uonye igihe nariko ndaprepara kuja kumubwira ubundi we niwe yatanguye kuzarandondera ambwira ndashaka dusenge umfashe iki yari umwana wa pasiteri mugihe nariko mpanga kubimubwira naciye mbona indoto numva ijwi umuntu ambwiye mu ndoto atujya mukobwa icambere afise amacakubiri y'ubwoko icakabiri arishima icagatatu ntakunda abantu hanyuma je nca ndiyumvira nk'umukozi w'Imana mbwirizwa gukorera abantu b'ubwoko bwose bo mu ntara zose bo mu mahanga yose none nimba umugore afise amoko azokwakira bamwe yirukana abandi icakabiri nimba yishima hari abantu azogaya uzosanga Imana ishaka ko dufasha ntabaye ikibanza ko tubafasha ariko kubera ko nari namukunze birenze iyo ndoto narayiyamirije naravyutse mu ijoro navuga shetani mu izina rya Yesu mvira mu ndoto zanje nushaka ko nubaka ndayipinga ndayisengera ndisonzesha n'imisi 2 kugira iyo ndoto ifutwe urazi nyuma y'amasengesho yo gusenga kubw'urukundo Imana yankunze igakunda n'umuhamagaro wayo kugira yashaka ko nshitsa ico yampamagariye haje umugenzi atarazi ivyo bintu yasengera ku rushengero guwo mupastori papa uwo mukobwa twariganya caza kundamutsa haheze imyaka tutabonanye ambwa ati no musi numvise kuza kukuramutsa cyanibuka ko asengera ngandamaza ati hari umukobwa yitwa Kanaka uramuzi ati ndamuzi gose ngo sha mu rushengero bavuga yuko afise amacakubiri y'ubwoko icakabiri naco arishima cyane icagatatu aragayana ambwira vya bintu nyene ambwiye narajugumiye nace ndambwira ati tugende ndaguherekeze afise ibikorwa byinshi ngarutse naciye mbwire Imana urakoze cyane rero Imana yagiye inkura ko ibintu byose bitari byo yagiye yegeza kure rero senga Imana ninyizigirwa kandi iguhanura nk'umuvyeyi rero kuvuga ngo no kubwira experience ingene nabimenye naje ubwanje n'ubuntu bw'Imana rero ubuntu bw'Imana burakwiye ko bugushitsa ku mugore we canke ku mugabo we urukundo rw'Imana ruragukwiye izera Imana ntihemuka akoze cyane amen burya umuntu yo kubaza ubunyira ati mbega ushaka iki ushaka umukobwa ameze gute benshi muri mwebwe ndazi bavuga ati nshaka umukobwa muremure shaka umukobwa w'inzobe shaka umukobwa yize amashuri arayamara shaka umukobwa zikurondera ariko ugiye kuraba abakobwa b'inzobe n'amamiliyoni ni benshi abakobwa bazi kurondera bize ni benshi none ucutora mwonde ni hahandi usanga ati uyu ndamushaka n'uyu ntacyabaye n'uyu ndamushaka rero reka Imana iguhe ibigukwiriye kuko ubundi ibyo ushaka ni byinshi niyo umuntu agwaye mubajije tushaka akubwira ati nshaka akanyama kokeje n'agafanta ka koka umva umuntu ashaka byinshi ariko Imana imenya ibimukwiye amen reka mvuga aka kantu kubera iki Bibiliya mu Baroma 8 icyanditso cyasomye 14 ngo abarongorwa na mpwemu yera nibo bana b'Imana kubera iki mu kuyikorera urindira yuko ikurongora mu bindi ukora byose urindira kwikurongora
ariko hageze kubafasha umubiri akaba ari ukurongora nakaga kuko uzuraba abantu benshi n'abakozi b'Imana ibindi byose ni mpwemu yera usanga biri mu mpwemu hageze kumufasha aca yugara impwemu akugurura ijisho no ikivyawe n'umubiri ikivyawe n'impwemu reka mpwemu yera abari wakurongora umuntu mwambwiye ngo nta muntu yoshobora ubugombe bw'Imana ngo niyaguha akajya gafise ukuboko kumeze gutyo n'ukuguru kumeze gutyo ngo uwo kakira avuga ati umviriza umunsi Imana izomufise akaboko kameze gutya n'ukuguru kumeze gutya ndazi neza yuko mu ngabire Imana yatanze ingabire z'ibitangaza umugore wanje niyogira akaboko kangana gutya ndarekura ubushobozi igitangaza kigakoreka ukuboko kukagororoka ukuguru kagororoka bikaba intahe amahanga akamenya yuko na n'ubu Imana igikora so Imana yomuma kuko izi yuko yashize ingabire muri je yomugorora Imana ibahezagire cyane. Nafise ikibazo bivanye n'ibyo mwatwigishije. Urashobora kuba uri umuhungu umukobwa Imana ikakwereka umukobwa hama n'umukozi w'Imana na karwero agakonfirma Imana kandi ikagenda no kujya mukobwa igakonfirma ari ugasanga ujya mukobwa canke umuhungu afise ivyo donc ari uwundi afise ikindi gicapo hanyuma akaca arongora uyo wundi ivyifuzo vyiwe bimurongoriyeko muri ico gihe ko bwari ubugombe bw'Imana abantu babiri ko babana uyu asigaye bica bigenda gute murakoze rero uwo wundi yanse ubugombe bw'Imana Imana irashobora kuzana uwundi afise impwemu n'umutima w'uwo wundi kuko umugambi w'Imana ntupfa so rero wewe wigume mu mugambi w'Imana Imana irahagurutse umugambi wayo nsozere ndabahanura kuri aka kajambo Zaburi 45 havuga ngo 45 murongo w'indwi wakunze ukugororoka wanka ubugarariji nico catumye Imana niyo Mana yawe ikurobanuza amavuta y'umunezero ikakurutisha bagenzi bawe ivyo ukora vyose n'ivy'urugo vyose nuko ubikora kubw'urukundo rw'Imana rero nimba ubikora kubw'urukundo rw'Imana ukanka kubikora nk'uko abisi babikora Imana izogusiga amavuta y'umunezero kurutisha bagenzi bawe izoguha urugo rwiza ikurutisha abisi izoguha urugo rwiza ikurutishe babandi bihuse batangure kwifuza urugo rwabo rero Imana ibasiga ayo mavuta y'umunezero muze mugira ingo z'umunezero ingo nziza mu izina rya Yesu ndasenze ngo shetani canke ijwi ry'umwiza nizirize rifata ikibanza mu bugingo bwanyu Imana izihagarare mu bihe bikwiye n'ibidakwiye kugira ngo ntimuhushe umugambi w'Imana Imana abaremye kubw'umugambi wayo yatanguje igikorwa ciza muri mwebwe no kugisozera izogisozera mu izina rya Yesu amen murakoze cyane thank you so much.